kari agace ka mbere. Agace kagira kabiri ndavuga ku bijyanye n'iterambere. Nyakubahwa mukuru w'umutumba na biro yanyu, abanyamugerama ko barabatoye muri benshi bitoye, bashatse ko Mugerama babona impinduka mu bijyanye n'iterambere. Barashaka kubona Mugerama amabarabara yinjiye mu makaritiye ameze neza. Barashaka kubona abanyamugerama imivo y'amazi temba mwarayiciriye imikora kugira ngo amazi muyahe inzira. Barashaka kubona abanyamugerama Mugerama yahindutse biciye kuri mwebwe. Niba batabibonamwo ngo babibonemwo muri iyi manda ikurikira, ntimuze mubarondere, kuko ngo bavuga ngo inka ikamwa iki. Rero wowe uza kubasaba ijwi kubera ko wabakoreye iki. Mwakwiye muri batanu ngaho, batanu bakwiye muvyumva muvyumvirize. Muzoza kubasaba amajwi 2030 mwerekana iki mu nama n'ababwiye. Inyuma y'umwaka itariki 10 z'ukwicenda muzoba mukwije umwaka, nzocanza buri mutumba, nzocanza jewe na jambo zo mfise ijambo rizo bari gusabere gihugu. Bazobatega amatwi ibyo mwaranguye mu kiringo cy'umwaka, mubabwire n'ibyo mwimeje kurangura mu kiringo cy'umwaka. Niba batariko barakora rero jenga nabivuze, niba mutariko murakora jewe ni mumbaza itariki 2 z'ukwicenda nanje muzombaza ibyo maze gukora. Ndabashikana ati aka ije nagakoze, aka ije nagakoze, aka ije nagize gute, ije nagakoze. Hanyuma mvugani ibyo nagura mu wundi mwaka nibi. Ni byiza ko muheza manda abene gihugu bakibashaka, bakivuga ati nukuzoshaka biro ya Kabura Jafet n'abanyamayingwe nabo bari kumwe ibandanye, kubera hari impinduka twageze gute twabonye. Niba cyabibona 2030 ukabona ngo kubise hasi, ntuvuge ngo urumva ngo byagenze uku utwarahindukanye. Eka mw'iterambere nyene hariho umugambi w'amazi. Umukuru w'igihugu mu kwiza amazi mu gisagara cy'Inyanza ari Mugerama ibikorwa ko byatanguye. Itangi Mugerama yarubatswe, nako rero yari cyubahiro umukuru w'igihugu adakora kugira ngo yiyumvire ibyo abenegihugu bageze gute bakeneye. Bijya bijyanye n'amazi umukuru w'umutumba ntabyo yoshobora, ariko kandi turakengurukira leta nkozi, leta mbyeyi ukuntu idukorera ibintu ngaha muri zone y'iwacu. Ubu Mugerama muzoronka amazi, ibarabara niryo ngaha basibe kaburimbi. Ejo Kigemezi izoronka amatara, izoronka amazi. Nyamirongo, Bogogwa, Bukeye, Sanganiro, Ngoro n'iyindi mitumba. Ni ukuvuga n'umugambi uzobuja mu gisagara cy'Inyanza, muri zone Nyanza, mugabo muri komine muri rusange. Ariko twari tuvuga ibyo muri zone kubera turizo tunezerejwe nuko ibyo byiza byanye n'icubahiro bizoyokwenga muri zone Nyanza. Cyo tubasaba ibarabara rikorera kuri bungabunganya kwa mukuru w'umutumba, kuri korera isuku, kanevaze ko zirubakwa, kuzikorera isuku kugira ngo rigume riboneka, ribe icibutso cy'ibikorwa n'icubahiro ariko adukorera ngaha Inyanza, muri zone Nyanza, uhereye mu mvugo ugashika
ku mutumba wa Bukeye. Aho rero abanyamugerama amazi niyashika, ni umugambi uri kurakogwa, kandi ndiko navugana n'abaje barongoje umugambi barambwira ko vuba ujya mugambi ushobora kuja mu ngiro. Bariko barimba aho amatiyo azoje kandi ageze kure, ni ukuvuga n'amazi azohura n'umugende wariya mu Mbizi ku Mukerezi, hanyuma azahure n'amazi avuye mw'Itanganika, ayungururwe aba amazi meza mushobora gukoresha abanyamugerama n'igisagara cyo muri Nyanza muri rusange. Ibikorwa bigeze kure. Ejo nibazo kubaka amarobine ngo abaye twebwe rutangura kuyonona. Ejo nibazo kubake irobine zitanu Mugerama tuzonone, cyane ngo robine iveko mu buru kuri mugira gute muyisubizako, mugaca murindira ngo abazoyisubizako ngo abakoze umugambi nibazo kugira gute kusubizako. No kwiga kubungabunga ibyo tuzoba tugize gute duhawe.